Ndabaramukije abandi ndabahaye mwiriwe bivanye naho muherereye niteka n'umunezero ntangere byo gusubira kubana namwe mwebanywanyi mukurikira iyi mbonesha kure yacu ari no yanyu Shiramatsiko TV. Imbonesha kure imwe rudende idushikiriza inkuru n'ibiganiro utaronka ahandi. Uyu ni umwanya w'amakuru agezweko ari kuvugwa ngaha mu gihugu c'u Burundi, aho tubazaniye amakuru ahambaye cyane kandi ateye ubwoba, aho Perezida Evariste Ndayishimiye umukuru w'igihugu c'u Burundi yakoze impinduka zihambaye cyane. Abaharanira agateka kazina muntu abanyepolitike bakaba babona ko Perezida Evariste Ndayishimiye ibyo ari gukora rwose atacyizere abarundi bamwitegaho, ahubwo ko nyabuna abandanije umugambi wo kuhamba ubutungane mu ntumbero yo kubukoresha mu nyungu ze bwite, ariko nanone bakamuhanura bavuga ko byanze bikunze ibyo ari gukora uyu munsi bizamugeraho ingaruka mu myaka iri imbere, kuko akabi kabishe ariko arakorera abarundi ntago kazijana, ahubwo nawe azabibazwa kandi azabibazwa nabi cyane. Ni byinshi twabateguriye tugira ngo tubashikirize, wecu usabwa nta kindi niba ukunda amakuru n'ibiganiro tudahwema gucisha kuri no muyoboro wa YouTube Shiramatsiko TV, ukaba utarabyonda kuri sabone canke subscribe, akariko karyo keza ko gupyondaho kugira ngo ko dushizeho amakuru n'ibiganiro bene nk'ibi ujye uba wa mbere mu gushikirwa nabyo. Emmanuel Gateretse nta kirongoye sentare ntanyuzwa y'u Burundi yasubiriwe n'umunywanyi wa CNDD FDD Gamariyeri Nkurunziza. Umukuru wa sentare ntanyuzwa niwe mucamanza akurira abandi bose mu gihugu, niwe citegererezo c'ubutungane bw'igihugu. Afatanije n'abacamanza bakorana, umukuru wa sentare ntanyuzwa atanga umurongo abacamanza bose bisunga mu guca imanza. Urwego arongoye nirwo bahungiraho nubwo buhungiro bwa nyuma kubumva ko barenganijwe n'ayandi masentare yose yo mu gihugu. Iyo bavuze ko ubutungane mu gihugu bugwaye, haba harimwo uruhara rukomeye rw'abatwara sentare ntanyuzwa. Ubundi iyo ari abashingantahe bakosora byinshi, baratanga akarorero keza, abandi bacamanza bose baheza bakisunga. Mu mateka y'u Burundi harabayeho intwari zike zabaye muri ico kibanza. Kuva haje intwaro ya CNDD FDD ibintu byaranyutse. Sentare ntanyuzwa yagizwe ikigwanisho c'ubutegetsi mu njyane za politiki, maze niryo bahabwa ikibanza ca mbere mu butungane. Emmanuel Gateretse arangije ikiringo ciwe co kurongora iyo sentare na karorero katabesha kabaniryo. Ubwo Gamariyeri Nkurunziza agiye kumisibirira, we hari ico tumwizeraho cyangwa se hari ico ashobora guhindura. Emmanuel Gateretse umwe mu bacamanza bazibukwa nk'abishe ubutungane mu Burundi. Emmanuel Gateretse yagenwe kurongora sentare ntanyuzwa muri gitugudu 2019. Ikiringo ciwe cabayemwo imanza za politike zikomeye cyane. Urubanza rwabagirizwa ko bashatse gutembagaza Perezida Nkurunziza muri 2015. Urubanza rwabagirizwa ko bishe Perezida Melchior Ndadaye mu mwaka w'1993. Urubanza rwa Generali Arengiyome Bunyoni. Imanza nyinshi za politiki zugururijwe muri iyo sentare, zimwe ziradindizwa izindi zishimangira akarenganyo kemejwe n'amasentare yo munsi. Emmanuel Gateretse agiye adaciye urubanza rw'umugambwe seneri urongowe na Gatorwasa, uriko uraburabuzwa bidasanzwe mu ntumbero yo kubuza kwitaba amatora ya 2025. Dufate nk'akarorero k'urubanza RPC 100 rwerekeye abantu 32 bagirizwa ko bagerageje gutembagaza ubutegetsi bwa Perezida Nkurunziza muri 2015. Abo uko ari 32 bose barahunze u Burundi. Kwa 28 Ndamukiza 2020 Emmanuel Gateretse yarunguruye urwo rubanza, abikora atanumwe mu bakurikiranwa yitabye, atanuwo waserukira uhari. Uwo munsi nyine urwo rubanza yaciye arushira mu mwiherero. Kuva ku igenekerezo rya 28 ukwezi kwa gatanu 2020 byari biteganijwe ko urwo rubanza rusomwa, ariko ntirwasomwe. Isango kurusoma ica yungururizwa kwa 16 ukwezi kwa gatandatu 2020.
Kwa 16 Ruheshi 2020 urubanza ntirwasomwe babyungururije kuwa 23 ukwezi kwa 6 2020. Kwa 23 Ruheshi 2020 naho nyine ntirwasomwe. Isango yo kurusoma yungururijwe kuwa 30 ukwezi kwa 6 2020. Muri komantere muraza kubona uko ibintu byagenze ndetse nuko ibintu byagiye bikurikirana. Muraza kubona ingingo ya Emmanuel Gateretse ishinga ko urubanza rusosomwa kwa 30 ukwezi kwa 6 2020 no kwa 30 ukwezi kwa 6 2020 rwasomwe kandi nta n'iyindi sango yatanzwe. Ariko nticabujije ko kuwa 2 ukwezi kwa 2 2021 Emmanuel Gateretse amanika ingingo zafashwe mu rubanza RPC 100 akemeza ko urubanza rwasomwe kuwa 23 ukwezi kwa 6 2020 kandi uwo munsi nyine wenyine ubwiwe yarasohoye urwandiko ruvuga ko urubanza ruzosomwa kuwa 30 ukwezi kwa 6 2020. Ni ukuvuga ko Emmanuel Gateretse yabahutse gusohora ingingo z'urubanza rutigeze rusomwa. Ico gikorwa cahagarikiwe na Colonel Alfred Innocent Museremu yari arongoye perereza mu gihugu hagati. Ako ni akamaramaza mu mateka y'ubucamanza bw'u Burundi. Uyu munsi u Burundi burafise urubanza rutigeze rusomwa ariko rucira ibihano bidasanzwe abantu 32 bagirizwa ko bashatse gutembagaza ubutegetsi bwa Nkurunziza kwa 13 ukwezi kwa 5 2015. Bamwe mu baciriwe urwo rubanza bari baramaze kwitaba Imana kandi urwo rubanza rwashingishijwe muri sentare batakiriho. Aho twovuga nka Colonel Ribi Bakundukize yahoze avugira igipolisi c'u Burundi ndetse na General Major Jerime Ntiranyibagira na Colonel Edouard Nshimirimana banyurujwe muri Tanzania muri Gitugudu 2017 bahabwa iperereza ry'u Burundi rirabica. Umuntu wenyine yakuwe muri urwo rubanza kubera yapfuye yabaye General de Brigade Rodrigue Bunyoni. Mukuru wa Guillaume Bunyoni yari umushiranganje wa mbere mu gihe c'urwo rubanza. Abo bantu 32 barimwo abamenyesha makuru nka Bob Rugurika wa RPA, Innocent Muhozi, Renaissance, Patrick Nduwimana Bonesha FM, Patrick Mitabaro Isanganiro, Gilbert Niyonkuru RPA, Ananiyuhire Isanganiro na Arcade Habyarimana Isanganiro. Abaharanira agateka kazina muntu nka Margarite Barankitse, Vitali Nshimirimana, Pacifique Ninahazwe, Alumeri Niyongere na Diodoni Bashirashize. Abanyepolitiki nka Leonidas Atonyimana yahoze avugira Perezida Nkurunziza, Onesime Nduwimana yahoze avugira CNDD FDD, Honorable Moise Bucumi Bernard Busokozo yahoze ari icegera ca mbere c'umukuru w'igihugu Alex Nduhije, Dr Jean Minani ndetse n'uwo bita Mugwengezo na Jereme Minani, hamwe n'intwazangabo mu gisirikare no mu gipolisi zahunze harimo na Generali Niyombare bivuga ko ari mu gihugu c'u Rwanda. Urwo rubanza ntirutomora ico umwe wese muri abo bantu yagirizwa ko yakoze, ariko bose bahawe igihano kimwe co gupfungwa ubuzima bwose no kunyagwa ibyabo byose. Abaciriwe urwo rubanza barandikiye Emmanuel Gateretse basaba kwerekwa ibiri muri iyo dosiye zabo kugira bunguruze urubanza. Emmanuel Gateretse yarabyanse dosiye yose aca yinyegeza mu biro iwe. Umushingwamanza wa Moise Bucumi yarishikiye mu biro kwa Emmanuel Gateretse yavuyeyo agira ahagarikwe. Aka ni akarorero kamwe gusa k'amafuti yaranze Emmanuel Gateretse nk'umukuru wa sentare ntayinyuzwa y'u Burundi. Yari umugabo niryo arindira gutamikwa igingo afata kugeza naho ategekwa n'umupolisi nka Museremu. Urubanza rwa nyuma yerekanyemwo cyane n'urwa General Guillaume Bunyoni, aho nyine ubwiwe atatinya kuyagira abamwegereye ko hariho abamuha amategeko y'igene aruca. Izina rya Emmanuel Gateretse rizosigara mu mateka y'u Burundi nk'umwe mu bakuru ba sentare ntayinyuzwa bishe ubutungane mu Burundi. Ko kwitega iki kuri Gamaliel Nkurunziza? Inama nkenguzamateka yarayemeshe Ambasaderi Gamaliel Nkurunziza nk'umukuru mushasha wa sentare ntayinyuzwa. Gamaliel Nkurunziza ni umunywanyi wa CNDD FDD abyemanga. Yamenyekanye ari umushikirizamanza mukuru Procureur General muri sentare isubiramwo imanza
kuri udaperi ya Ngozi. Muri 2014 yagenwe kuba mu bagize umurwi CNDH awubamwo gushika muri 2018. Numwe mu bagize uwo murwi bahisemwo kwinumira ku byaha by'agahomeramunwa byakozwe mu kiringo ca gatatu ca Nkurunziza. Muri CNDH ya Jean Baptiste baribonekeza, Nkurunziza niwe yari ajejwe gukingira abariko barahohonyorwa n'ubutegetsi, ariko ntaco yemanze. Ibyatumye uwo murwi uhanwa uratakaza agaciro mu makungu. Stati A. Mu nyuma Nkurunziza yaraserukiye Uburundi mu bihugu bitandukanye. Mu matora ya 2020 Gabriel Nkurunziza yaremanze ko ari umunywanyi wa CNDD FDD ku mbuga ngurukana bumenye aramamaza icesi umugambwe mu gitero yakoresheje ngo CNDD FDD benurire. Muri 2021 Gabriel Nkurunziza yaherekeje umukuru mushasha w'umugambwe CNDD FDD kuriyo akoresha amajambo yemanga ko bari kumwe kandi byose bizoshoboka rwose. Amategeko y'u Burundi arabuza abacamanza kuja mu migambwe kugira batunganirize abarundi bose co kimwe. Umukuru mushasha wa CNDD we aremanga ko umugambwe wiwe ari CNDD FDD kandi agakora ibishoboka byose ngo uwo mugambwe wenurire iyindi migambwe yose iri mu gihugu. None uwo muntu azotanga akaye karorero mu bucamanza mu madosiye yerekeye abo CNDD yita abakeba canke abansi. Gabriel Nkurunziza azifata gute? Ubu nyine ashikiye mu rubanza rufise intumbero yo kubuza seneri yagatorwasa kwitaba amatora ya 2025. Mu gihe Gabriel Nkurunziza agwanira ko CNDD yenurira abandi, azokwifata gute muri urwo rubanza rwa seneri? Imanza zerekeye abatavuga rumwe n'ubutegetsi ni nyinshi cyane. Mbega muri zo manza Gabriel Nkurunziza zifata gute hageze gufata ingingo kubitwa abansi b'ubutegetsi? Yitavuzwe co ni ibibazo bijanye n'amabi akorwa na CNDD. Ayo ntiyirirwa arajanwa mu butungane. Twocira urubanza Gabriel Nkurunziza ku byo atakora. Kumbure arashobora kwikubita agashi akadutangaza. Natabikora gutyo nawe muri 2029 azinjira mu rutonde rw'abakuru ba sentare ntanyuzwa bahambye ubutungane mu Burundi. Abategetsi barihenda cyane mu kubandanya bagena abacamanza atacu bamaze. Kuva muri 2005 gushika muri 2007 Honorable Hussein Rajabu yari mu bafata ingingo zihambaye z'igihugu. Abategetsi bahambaye bagenwa bimuciye ko mu mugambwe CNDD FDD. Muri ico kiringo ubutungane bwarakoreshejwe mu mafuti menshi. Kumbure hari ico Hussein Rajabu yari gukosora mu butungane iyo abishiramwo ingufu. Budakeye kabiri bwa butungane bwaramufashe mu mfunga ku karenganyo imyaka ishika mu 8. Bamwe bose yari yaremeje ngo bashe mu mabanga, nta numwe yamutabaye kubera ubutungane bw'u Burundi bwubatse nabi cyane kandi bwubakiye kuri baniryo. General Arengiyome Bunyoni yakoresheje ubutungane amarorerwa imyaka 17. Uwo ashaka yarapfunzwe, uwo adashaka ko afatwa yarakingiwe. Igihano cyose ashaka caratanzwe. Bunyoni na Gervais Nirakobuca barigeze kwifuza isubizwaho y'igihano cyo gupfa ngo gice gikoreshwa kubiyamirije ikiringo ca gatatu ca Nkurunziza. Iyo byemezwa ubu Bunyoni aba yaramaze kwicwa hakoreshejwe ico ryo tegeko. Aho twahabwa urubanza rwa Kamaramaza RPS 100, Bunyoni yarisasira kugeza ubwo yari azi ko ubutungane buzokwama ari inyundo yo guhonda abo yanga. Ntiyigeze yibaza ko nawe buzomuhindukirana. Ibyo twabonye mu rubanza rwa General Arengiyome Bunyoni na Kamaramaza, ariko n'ababimukoreye bizobagaruka ko byanze bikunze. None Evariste Ndayishimiye nawe azotahura akamaro k'ubutungane nyabwo ari uko aciriwe urubanza nka Bunyoni. Gervais Nirakobuca azobitahura nawe bamugize nka Bunyoni. Reverend Kuriyo azobitahura nawe bamugize nka Bunyoni. Bategetsi ni mwikubita gashi mukubitize agatima mpembero, muve ibuzimu muje ibuntu. Ubutungane bwiza bwibashe kandi bwigenga twese turabukeneye.
ayo matungo murundarunda azokingirwa nande mu gihe muzoba mwavuye muri ibyo byicaro? Ninde azobakingira ikibi mwakoreye abandi mu gihe ukomeye azokwama akoresha ubutungane ibyo ashaka? Yamara ubwo butungane mukoresha mu gupyonda jewe uno munsi, ejo buzokoreshwa mu gupyonda mwebwe. Nimwe mufise byinshi byo gutakaza, nimugende mushizeho ubutungane nyabwo buri mu minwe y'abagabo n'abakenyezi bijuna n'ijambo kandi batazonyiganyizwa n'uwo ari we wose. Ibi nimubikora gutya muzaba mukoze neza cyane kandi muzaba mwikingiye. Ibi ni Pacifique Ninahazwe, umurundi utabariza abarundi bari mu kaga, wabitangaje agaragaza amabi atagira izina ari kubera mu butungane bw'u Burundi. Ibihe byiza nibyo ndabipfurije.